What's up, La Familia? Mwezi fresh nibaza. Ngira ka video gato just bon kwanza abandi baramutse mwese aho muri bamwerereye and ni just nashaka kwanza ngire aka video gatoyi kataza guteba. It's about ikibazo kimaze iminsi gisibije hano mu gihugu cha DJs n'abaririmbyi, you know, uho byanse kabisa bisa nk'ibyanse. Kwanza reka manze mvuge ko je ko kare nazindutse mbona ama message abaririmbyi bamwe bashwanira ba DJs, bamwe ba DJs bamwe babishura nitameze fresh sana. Gusa cyo novuga nuko personne n'a tort, personne n'a raison. That's what twese mwese ku ruhande rwiwe afise ico agomba guterera, mwese mu ruhande rwiwe afise ico kwa point de vue yiwe. Ngarutse rero kuri ico nuko muri mu DJ ntumoblige kuvuza indirimbo y'abarundi mba if he really doesn't feel it, if he really doesn't want to, naturally bizoba bimaze ko mushira muri iyo mood. Kandi ningo n'umuririmbyi nawe nyine afise ukuntu akora, so je kuri je mbona umengo ni ibintu just first of all ibintu kwanza cha patriotisme ku muntu wari wese, sivyo ku muntu wari wese. Ikindi naco nuko je personally narabaye mu DJ imyaka ingahe, ndazi struggles babarimwo sometimes n'abaririmbyi ndumuririmbyi, ndazi struggles tujamwo duhura nazo igihe cyose. So rero nibaza yuko nta numwe arakwiye gufata nawe uyundi ngo mubwire ngo ibi nibi. Je personally naraganye n'aba DJ batari bake, turaganira ati habuze iki okubwiki bigenda gute, mugabo kenshi bigaruka handi nyene umwe wese yumva ko moi j'ai raison na Kaila raison. Kandi rero aho bigorera rero ubu nuko mu DJ umuririmbyi umenyesha makuru ye n'umuririmbyi, so rero biragoye yuko rero mes chers amis artistes b'abarundi uza kugira impact ikaze cyane, kuko nabo nyene umva uwo kuvuza I see you bro, ndabona mumeze fresh, donc uwo kuvuza ubu nawe n'umuririmbyi. I mean mu DJ kuvuza nawe n'umuririmbyi, umumenyesha makuru nawe yo kuvuza nawe n'umuririmbyi. So biragoye rero, turi kuri tangoye, biragoye rero ko uri umunyeshuri and at the same time ubumwigisha. Donc bizoba bigoye yuko rero wowe uri umunyeshuri cyane gose uza gusanga uri kwigana n'umwigisha ngo mutsinde nibikunda, it's impossible. Ejo last time naragasha kuganira twari muri arena, ndaganira n'umu DJ umwe wo muri Runtown DJs na akamaro ko kubihisha, ndamubaza turakivugana ko bro none gute ko muta playing music Barundi ku rugero n'ubwo ngo basiri hejuru gatowe, ntabwo twovuga ngo playing kuri 100% canke iki, kuko natwe turashaka muziki w'abarundi nabo bashaka kuba played mu bindi bihugu, nkuko natwe dushaka ko twovuzwa hano ku bigero runini. Ajambwira yo please urumva ngo muziki y'abarundi ngo myinshi ngo nta kalite ngo ifise. Ndabwira ati none kalite uri kuravuga ni yahe, nta kalite ifise gute? Ngo yanga urumva ngo nta kalite. Muganda ndamubwira ati aho ni waza ko wihenze, kuko iyo umuziki ugiye kuba hit, iyo umuziki ugiye kuba umuziki mwiza ntabwo bisaba ko ufise quality ya fresh canke ngo ufise ngo biki. Umuziki n'umuziki, when it's about to be a hit, when it's about yuko umuziki nyene uba viral, birakubita kabisa. Cyanda mu burero bw'indirimbo zitatu zo hanze zabaye hit cyane. Turara ku ndirimbo yitwa gute, yitwa y'umusauza yitwa Sitapetina ni indirimbo kuri format yayo iri kuri 128 nimba ari kilo, sinzi ko intuzi ngene kpbs numbaze. Urumva ni kalite iri muzanyuma cyane, ariko nikibuza yuko ni indirimbo yabaye hit imyaka n'imyaka kandi n'ubu ikiriko. Urumva nabo barazivuza, kandi ya kalite yavuga iri he. Ndabene indirimbo yindi yo nayo ni récent, indirimbo yitwa Malwede bagize ama challenge bagu hasi muri ibone ya King I don't know zinagiwe.
nani ndirimbo nayo ifise quality iri low cyane gusumba iz'abarundi nyinshi cyane uravyumva nayo nyine indirimbo iri hasi cyo tugaruka ku ndirimbo iheruka gusohoka ya Big Trail yitwa Party After Party uravyumva Party After Party nayo indirimbo uravye quality yagize yayifatiye muri home studio ara recording indirimbo ni hit you know gushika naho yaba indirimbo y'umuganda yaba hit gushika naho Cardi B na Offset bagira video kuri Snapchat bakiri kumwe ko ubumengo byarahaye baravanye you know so rero my guys my DJs nimuso ku blaming abaririmbyi n'abaririmbyi namwe nimuso ku blaming aba DJs nazwe gikuru no kwicarana hamwe tukaganira ico twokora you know tugomba gukorera muri mvuga gute muri gwaru you know mu runani tukumva yuko twese dufise intumbero imwe dufise same goals apana yuko umwe wese uko azindutse je nkunda nazindutse vuma kubona ku social media abaririmbye ko tukaba DJs babatuka ibintu kabisa birababaje cyane kuko naho yoba ministre cyangwa naho yoba umuboss cyangwa ba company ashaka kugira ku investisa muri twego biragoye as long as babona yuko natwe ubwacu ata unity hari atakumvikana kurimo jewe personally ntabwo novuga ngo umuntu ngo sana ngo like ngo nkunda kwinjira muri izo bibazo uko bigenda kose birandaba you know birandaba ariko ndavuga mu rupfasoni mwese vaningane yarezwe singenda kuri social media ngo ntukane umubabaro nta ntitubura ni umuntu uri umubabaro ariko uravuga uti ndeka ndabivuge in my own way atawe mbabaje atawe ndengeye karimbi yeah donc rero nanje nimba ari ugushavura no ko suko ngo muziki yandi ngiri aba DJ bayivuga cyane nope gusa umuntu yaramwe navuga mu rupfasoni atagusha gutesha vuko bantu so rero sicabwira video ndende ariko hari ibyo kugaya nivyo nko mu DJ twaganira muri ranta anambwira ngo quality ngo y'umuziki nabaza ko tari cha quality bro sikintu cyatari ego quality la konta kugira ngo umuntu agiye kugutwi mu ndirimbo iryoshe composition is fresh quality doesn't matter kuko niyo muziki nakubwita tuna mahit kwisi se mahit muri Africa ni kwisi yose so ikindi naco nuko hajya ngo ushaka kujya ntaburimba gukoza bateza kurondera reason yose ituma bata playing music yacu natwe what we have to do ntabwo ari kuja gushwana nabo canke iki oya ahubwo twe dukora umuziki wumve yuko bidakenewe ko muyiga muranashwana nabo kandi gusa mwubahane mwevite sote n'ibintu bimenyerana niyo mibi cyane wegenda mumba mukoranye business berere ngabe ibintu byo guca mugira ngo ibintu by'ubujama nivyo byica kanshi ibintu in industry yacu because there is a lot of things zagiye bibabaza abantu bavyigumizamwe bavyihorera ariko kagira ahantu umwe wese akabisanga rero nibice bivyuko no munsi mubona gutya jewe I swear to God na government ndazi yuko ikibazo rakizi gusa nabo bavuga bati nabantu babagabo harimo abantu babagabo bafise abana harimo abantu bafise imiryango bafise business bagiriki byabananiye gute kugira ngo bashobore kugira intuze bashobore kugira terrain d'entente bahore kabisa bahurize ku kibazo kimwe je ndiko ndabwira hano n'ibintu maze imyaka imyaka iri hafi 10 ndayibona ndabirimo sindo umuntu nkunze kugira ngo ndabirimo ku radio ntabwo bazokwigira batanga message nk'indiko ndabaho kuko bamwe muri bo muri abo nyine ku radio nibo nyine bavyica how come uri umumenyesha makuru wumva kuguma kugira competition muri rimvyi umwigisha yagira competition n'umunyeshuri we gute ntabwo bikunda uri umunyeshuri uzokwa muri ugwa hasi tu so jewe na sindumweranda of course umuntu wese arafise ahantu failing ariko sometimes ari ibintu ubuntu butoyi nk'ubwo tuba dukiye twese mwese kuvuga ko bari Jean yabona yuko ikintu kego gifira nga ariko tukavyirengagiza so je ahakuru rero twese ingorane twese turazizi bwaje ku cambere mbona nuko haba
table ronde nimba tushaka kwicarana bakatubwira ati mwebwe baririmbyi kosora hano bifiri hano natwe baririmbyi twabwira ati mwebwe wa DJs kosora hano medias zikaba zihari bakatubwira ati okay byafiriye aha kosora aho. So naco bimaze rero yuko bamuterana amajambo mutukana. Mbega do you even think about the next generation, abana batoyi bari nyuma yacu batura bashaka kutwigira ko bashaka ko tubabera inspiration, biragoye cyane. Kandi ukaraba rero n'abantu bashigwa imbere hano mu Burundi, eske abamenyesha makuru dufate nk'abarinzi mu muri ko muravuga bati no muziki tro promoting n'aba DJ rega barayibona. There are some medias are promoting umuziki, maybe it's because they are friends bakampromotinga canke nimba ariko abachore mugabo ni how usanga rero aba DJ yemiziki kwera buje ku radio aba DJ ntazo kwivuza parce que some music are trash, like kangoresha iryo jambo trash, uravyumva, aba DJ nabo sometimes nabo nta kusaba bafise muri uwo mwanya kuko what they have ni playlist nabo bapanga, sivyo? Ni playlist apanga. So rero ntabwo nza kuvuga amana menshi, gusa nuko umwe wese amenya akazi kiwe, umuririmbyi akora akazi kiwe keza, surtout akazi keza azokubanira gushika naho akubanning ngo banning ibintu byose. Jewe ari ndi gutokana na DJ Lewis Sauce, naza ko abantu bayizi twarekoze hano aba DJ barabana amaradiyo arabana, urabyumva, ariko fan indirimbo yarakubiswe mu Buganda, iraja mu top 10, iraja muri Kenya, mu Rwanda ku maradiyo. Ntabwo ari twayitanze bro, to be honest, ntabwo ari je canke Lewis yayitanze, nuko indirimbo nyene yari imeze bien, barayikanyije hano mu Burundi barayugara. I don't know why, I don't know the fuck they doing kubanye n'ara abantu bashaka ku block abandi, sivyo? Rero ntabwo rero ngo uzogenda kuri social, ntuzobufumboye kuri social media niko ndabatuka kuko umplayinze. If you playing my music ntabwo ndonka 10 million kuri account yanje ya bank, avyumva. If you do not play my music ntabwo ndara ntariye, ntabwo ndara ntanyoya kayeri, ntabwo ndara nta ntagize ikintu cyose shaka, man. It's all about you, it's all about wowe dushaka gukora, wowe wumva nyine ko ari wowe ukora dushaka. Gusa when something is good cyane kizokora. Gusa ababira magenge aba DJs aba Runtown aba Frankies n'izindi nyinshi, think about when uzova muri ako kazurimo, mbega abantu bazokwibukira kuki wamariye iki abarundi, wamariye iki gwaruka. Ndabasabye rero mufata ako kanya umwose yumvira icyo ariko arakora. Twebwe nk'abaririmbyi tuko ico tuzoterera, ico tuzoshobora novuga gusiga, kuko umuntu naze ko umuntu afise akanya hano ku isi ko kubaho n'ibintu akanyene ko kuba ahejeje life yo hano. So rero ikindi nico mu kurangiza nuko ndasabye yuko bikunda tuze duhure one day, aba DJs, abaririmbyi, ama medias, duhure tugire ikintu ca debate, tushaka kuganira kugira ngo ubwo bubazo buveho. None yama company mwamwidogera ngo atabaha amahera, azohava avuga ati maybe izo raison babishiranye hamwe bagico dufashije, sino tuzoguma turi muri binyene imyaka yose, imyaka 10, 20, 50 haka. So it's all about love, it's all about respect. Abaririmbyi nabo believe hard work, never give up, mubandanye tu n'aba DJs bavyumve gucyo kuko nukuri kuharere ko nyene nta kundi twagomba nyene twese kwitabura gucyo, sivyo? Murakoze cyane rero, mumeze bien. Eshe cha cha cha.